ku munsi wa Samuel mategera kuri 30 nabonye Carlo Ancelotti dogati ni gute badushira baduhurukino nkuru tuvuye kina match ruhishije ngiriya kwa Atletico de Madrid ku munsi wa gatatu twata dushitse ku munsi w'Imana turuhuke gihe Barcelona kinya ku munsi wa kabiri bayizokina ku munsi yani doge abatunganya amahigano avuga ati ico bitayeho samagara y'abakinyi bacu ahubwo bitayeho amafaranga bagomba kwinza kumbonesha kureze guri nkino zacu yeah ati nimba abantu bazora aba match bazoba bari favori canke bazora aba match ku bwinshi gihe cy'isaha 30 baca baduterekayo nta bindi batitaye kuko batwarushe cyane tutarushe ni Karanzeti yagaragaje ko nivyo bagiye gukina ariko ati karashimishwa n'ingingo z'abatunganya amahiganwa mu jana n'uburyo kalendari ipanzwe mugabo ibidoma parje nabivuze kenshi tanke aya mahiganwa ari karashigwaho equipe zikemera kuyakina nuko abayashiraho baviza amafaranga kandi namwe muyakina murongo amafaranga izi excuse nabivuze ni muri Real Madrid ukitwa equipe nkuru nuko uzi kuba mu bihe bigoye gusumba Bilbao ni amara kumenya kuba mu bihe bigoye gusumba Real Madrid Bilbao muri umwanyizo bari nkuru gusumba Real Madrid nuzokumva abantu muhagararana muvuge ngo Real Madrid ni equipe nkuru ngo Barcelona ni equipe nkuru ni nkuru mubiki nuko vyabiye bigoye twayitegamo vya bindi Bilbao itocamwe vya bindi Espanyol itocamwe Madrid na Barcelona zabiciyemo Man City yabiciyemo mwibuke mwakweze mugahitwa Pep Guardiola nawe nyina avuga ati tumara mu ndege canke mu ngendo umwanya muremure gusumba tumara kukibuga turiko turimenyereza mugani cabuje gatwara igikombe ca Premier League ntivyatumye yidoga ngo Madrid ngo iramusezerere itwaye Ligue des Champions ngo kubera yarushe niyo Madrid yari kiraruhanye no Ancelotti agomba kwidoga wa muntu oya kwidoga nibisanzwe ariko Ancelotti agomba kwidoga ibi equipe zose nkuru ziriko zirabibako avuye kira match ku munsi wa gatatu ageze muri prolongation ku munsi wa gatandatu mugihe umuko ko president wa Villarreal avuga ati ahubwo Imana ishimwe ni mu baruhishe Atletico batwaye muri prolongation ati turasabye Atletico baturuhishirize mu twebwe dushikire ku munsi wa gatandatu barusha bafise gahunda be na Pino gukuramwe uwundi Jeremy Pino Jeremy Pino no mwaka muri Espagne bari bakwiye kumukorera mu nima ku munsi wa equipe twara Madrid na equipe twa Villarreal nayo ni fixtures nziza usivye ko ikintu gikomeye cyane ari Vinicius atakoze imyimenyerezo no munsi ariko ari incertain mumenyereza yavuze ati nje na mayakaruko bivaye no ko yararushe cyane ariko kuri match ejo arahari ameze neza cyane ari no mu bari convoqué by the way convocatoire nabonye abakinyi presque bose bahari bose barahari abari kuri match ya Atletico de Madrid bose barahari nta nico gusesangura gari ni Madrid isabwa amanota 3 yabuze ikaba nayo yikuye muri course kuko irabayishize mu kazi irazi ko igomba gukina imbere ya Atletico Madrid na Barcelona ko bazokina ku munsi w'Imana yo yakinye ku munsi wa gatandatu no mwanya mwiza kuri Real de Madrid wo gutora no manota 3 karindira bizova mu rukino wa Real Madrid wa Atletico Madrid na FC Barcelona cancane ko resultat sigomba kuvayo kwabo gutsindana kwabo kunganya ni avantage kuri Real Madrid kandi bizango yisanze muri semaine iri avantage peu importe ivyo va mu rukino rw'abakeye bariko yasabwe gutsinda na kamachi kameze neza kuko uri kuraraba no munsi equipe ya Villarreal yari hagaze neza mu kibanza ca 5:48 ni imwe mu bakinyi novuga ngo nako ni imwe mu equipe novuga ngo no munsi ugiye kuraba iri imbere ya Betis ikaba imbere ya za Sevilla na za Sociedad no munsi twavuga ko Doma Pare yarasubiye imegeza mu kibanza c'11 equipe y'umugabo yitwa iyi equipe ya Villarreal ifise umugabo yitwa nde yitwa menyeza wa Villarreal hajya kuri kuranchi kuri inde menyeza wa Villarreal ya Villarreal no mugabo azwi izina rya Marcelino yahoze kwa Zariyo hariya na za FC Sevilla bisiguye ngo no muzi umugabo yitwa Marcelino Marcelino akomeye amaze kumenyeza Villarreal, Olympique Marseille, Atletico Bilbao, Valence, Villarreal, Sevilla, Racing, Real Zaragoza, Racing, Recreativo, Real Sporting, Sporting Atletico ndetse n'iyitwa Leatra de Villaviciosa. Numumenyereza nuvuga ngo no munsi amaze guca mu equipe gatandukanye ibintu no kuvuga ngo mu mateka y'ofisi inkino zigera ku majana 260 ari umumenyereza erega amaze kumenyereza saison amaze gutsinda inkino 128 agabura 68 atsindwa 62 no menyereza Biden ndanamuze nk'umumenyereza gori imigwi ikomeye yes umumenyereza mubi Marcelino kwa Valence wewe c'est catastrophique imigwi komakomeye uyu Marcelino kwa Valence ni Marcelino bagabo waba Guedes Gonzalo ba Gonzalo Guedes wa Daniel Was Eregana na Torres
ya na Torres ava na kwa Torres ni wo kwa Marcelino muri Valence umwaka batwara Copa del Rey canke Copa del Rey Super Coupe yari Super Coupe batsinze Barcelona yari Copa del Rey harimo igitsindo ca Gonzalo Guedes Rodrigo Moreno uyu mwataka wa Valence wakira ceja kwa Leeds United. Erego namaze ugiye kuraba ni Villarreal equipe ifise umwe mu bataka bafise ibitsindo byinshi mu gihugu cy'ubu ca Espagne Ayos Perez ifise ibitsindo bigera kuri 11 ukaraba muri make biragaragara ko muri detail presque nka zose na equipe ishobora gora Real Madrid ihagaze neza muri journée za nyuma bagize 4 par turavyibuka Sorofa bagora kiri kwa Villarreal iregini na equipe ikira muri abasatirizi kipi chemo Sorof imbere yaho yarimwe umugabo uno musi ntazibaza ariko arahura navyo vy'imvune zisubiriza Gerard Moreno no bari mu mvune nk'abantu ifise mu mediateur no musi jewe bwanje nicuza kuba tigeze agirirwa amahirwe yo kwisi yavutse muri no myaka yiwe Daniel Parejo ateye ubwoba Mugo Parejo yavutse ahantu asanga hari Andres Iniesta bagitumwa ko hari ba Xavi Hernandez ari ba Busquets ariko no musi equipe ifise Alex Baina ndetse na Yeremi Pino ni equipe nziza kuko Pino na Baina no muri equipe nazo baratumwa ko no musi ugiye kuraba Baina mu makinyi bakomerwa hano badakurikana Villarreal kuko akasore gafise passe decisive zigera ku 8 no musi abakinyi barimo ibitsindo byinshi ari nyuma ya Rafinha gato bivuze ngo arasumba kure mu bitsindo cyangwa kure mu buryo mu bitsindo bamwe makinira kinaza passe rega wana shaka no musi ugiye kuraba muri La Liga umupaseri wa mbere afise ama passe decisive menshi ni Lamine Yamal afise 11 hagakurikira Inaki afise 9 Bayern acakorokeramo Rafinha zinyuma ya Bayern yerega muri 10 ba mbere equipe ya Villarreal ifisemo 2 ifise Bayern afise 8 ndetse n'itwa Sergi Cardona afise 6 no muzi no kubwira ko equipe ya Villarreal ni equipe ishobora kuzonaniza Real mwanya no mwanya afise contribution mu bitsindo 14 ni match Madrid mu match 25 bitsindo 6 na assist 8 ni match Madrid bisaba ko bitegurira tout simplement kuko na excuse hari nta gutsindwa ino match kandi jewe nimba tubwire ngo uracari muri course hotel kandi jewe nimba waratakaje imbere ya Betis nono muzi imbere Villarreal wotakaza nta nkuru yo bihara ahubwo igisabwa niki kugira ngo urukino ntirutakare rutegura nk'utegura urukino rwa Barcelona rutegura nk'uko wateguye rwa Atletico Madrid setu match rero witwa Ferran Mendes aza kuba dahari bivanye n'imvune yakoze yagize ku rukino rwa equipe yitwa Atletico de Madrid abari kuri YouTube barabona abakinyi batumwe ko nabonye batwaye n'abana bo muri Castilla nka ba Diego Aguado witwa Varde hari wa musatirizi no musi bamutize Gonzalo Garcia Torres na Shema bamushize Shema namazi bisa mutwara in match y'abantu b'abagabo abana bose basize ku ruhande rero ku musore saa 10 nakosa moya z'ijoro matigara kuri 30 kipe yitwa Real Madrid irakina na kipe yitwa Villarreal ni muri championnat y'igihugu bazobariye hariya kuri baraba bari kuri yakiya kibuga cita gute cy'abasomare jaune bahitwa kuri Villa Park oya Villa Park ni Aston mwabantu kiya kibuga warokurutse uvaye nakunda gucibagira ariko Estadio de la Ceramica niho bazoba Estadio de la Ceramia Estadio de la Ceramica no kare ko musi erega nibo bafise Pepe wa Cote d'Ivoire yavuye kwa Arsenal ariya yaravuye muri yavuze Nicolas Pepe kandi yaravuye mu nizanye muri Turkiya ndamwibuka match ya Barcelona batsinda ibitsindo 5 muzavunika Marc-André ter Stegen Pepe ni ari nuko bimeze ku isaha minota igana kuri 3